Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Iperereza rya BBC ryasanze hari ibikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikorerwa muri Kenya ku mirimo y'icyayi cyoherezwa ibigo bikomeye bicuruza icyayi ku isi. Mu Burundi hakomeje kuvugwa ibibazo by'ubuzima buhenze n'ibura ry'ibitoro bituma kwiyunguruza kiba ikibazo cy'ingorabahizi. Turanumva nuko abanyanigeriya biteguye gutora mu matora rusange yateganijwe mu mpera za kino cyumweru. Twafite n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri mwese ikaze mu makuru yo kuri wa mbere itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri. Amakuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Faranga kwaya hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru wa Amerika Joe Biden yagize urugendo rutunguranye i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine, atangaza ko intambara Vladimir Putin w'Uburusiya yashoje yo kwigarurira Ukraine iri kuneshwa. Mu ijambo yavuze ari kumwe na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky mbere yuko muri iki cyumweru bibuka umwaka ushize Uburusiya buteye Ukraine, Joe Biden yavuze ko Putin yibeshye. 1 year later, Kiev stands. Inyuma y'umwaka Kiev iracahagaze kandi Ukraine iracahagaze. Demokrasi iracahagaze. Amerika iri kumwe namwe kandi isi yose iri kumwe namwe. Kandi muri ko muraronka inzinzi atanumwe yari yiteze kiretse mwebwe ubwanyu. Dufise icizere kuruta ikindi gihe cyose ko muzoguma mwihagazeko. Ico Uburusiya bwashaka kwaro gufuta Ukraine ku ikarata y'isi. Putin yibaza ko Ukraine itagira intege kandi ko uburengerazuba butari urunani. Yibaza ko tuzocika intege vuba. Sinibaza ko ubu ari uko akivyibaza. Inyuma y'umwaka ikimenyamenya ni ikicumba. Turi ngaha turi kumwe. Wewe n'abanya-Ukraine bose mwibutsa isi, mutwibutsa ko umwidegemvyo utagira igiciro nuwo kurwanira igihe cyose bizofata. Tuzoba turi kumwe namwe igihe cyose bizofata. Umukuru wa Ukraine Zelensky we yavuze yuko uru ari uruzinduko rukomeye mu mateka y'imibanire ya Ukraine na Amerika. Ati rubaye mu gihe abanya-Ukraine bari kurwanira ubwigenge bwabo. Abo bategetsi bombi bahise bajya kunamira abasirikare baguye mu ntambara Uburusiya bwateye bukanigarurira Crimea hashize imyaka 9. Umukuru wa Amerika yamaze kuva i Kiev, akaba yasize atanze indi nkunga ya miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Abanya-Israheli babarirwa mu bihumbi 100 bakoze imyigaragambyo mu gihugu hose igihe inteko nshinga amateka yigaga umushinga w'itegeko watanzwe na leta ishyigikiwe n'abatsimbaraye ku matwara. Mbere abigaragambya bari bagiye hanze y'amazu y'abashinga amateka kugira ngo babuze gusohoka. Banagiye kandi hanze y'inzu y'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu iri i Yerusalemu. Imihanda minini nayo nyine yari yuzuyemo abo bantu bigaragambyaga bagenda baririmba ngo demokarasi demokarasi. Uyu mushinga w'itegeko nuramuka uciyemo uzambura ububasha urukiko rw'ikirenga ubuhe leta na cyane cyane mu bijyanye no gushyiraho abakozi mu rwego rw'ubucamanza. Umurwi w'abayobozi b'amatorero b'Abanglikani watangaje yuko batakibona musenyeri mukuru wa Canterbury Justin Welby
nk'umuyobozi w'itorero ry'abangilikani ku isi nyuma y'aho afatiye icyemezo cyo kwemerera abahuje ibitsina gushakana. Abo bayobozi bayoboye amatorero agize ibice 75% by'abayoboke bose b'itorero ry'abangilikani ku isi bararega itorero ry'abangilikani ryo mu Bwongereza gufata inzira y'inyigisho z'ubuyobe, ibintu bihabanye n'imyizerere ya Bibiliya bari basanganywe. Baturuka ahanini muri Afurika, muri Aziya no muri Amerika y'Amajyepfo. Mu ntangiriro z'uku kwezi gushize nibwo inteko rusange y'itorero ry'abangilikani ryo mu Bwongereza yemeje ko abahuje ibitsina bazajya bahabwa umugisha wo gushyingirana. Musenyeri mukuru Justin Welby yavuze ko yakiriye ibyo abo basenyeri bavuze, ariko ko ntacyo bashobora guhindura ku itorero ry'abangilikani ku isi atabyemeje. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda. Umuryango w'umunyamakuru uzwi muri Sudani y'Epfo wavuze ko ngo ufite impungenge z'uko yashimuswe ari muri Kenya, akaba yaranagaruwe ku ngufu muri Sudani y'Epfo. Hashize amezi agera kuri 3 nta uraciryera Maurice Mabior nyuma yaho afatiwe n'abantu bari bambaye imyenda y'abapolisi bo muri Kenya. Bwana Mabior unegura umukuru wa Sudani Salva Kiir yari yaratse ubuhungiro muri Kenya. Ni inkuru ya Emmanuel Gunza mugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Maurice Mabior awijok back yari karasaba ubuhungiro muri Kenya kuva ahunze ava mu gisagara avukamo ca Warap muri Sudani y'Epfo kubera guterwa ubwoba bwo kwicwa nabo arabategetsi bako karere. Yari umuntu anebagura cyane President Salva Kiir, umuryango wiwe ukabutinya ko yoba yarasubijwe ijuba ku nguvu. Abategetsi ba Kenya n'aba Sudani ntaco barabivugako. Leta ya Sudani iragirizwa gucecekesha abo batavuga rumwe. Mu kwezi guheze amenyesha makuru 6 barahagariswe bazira video yakwiragijwe yerekana Kiir ariko yigira ko umwanda muto. Kuva ico gihe ntibarasubira kuboneka, uretse ko amashira hamwe yo muri ico gihugu ca Sudan na mpuzamakungu aguma atera igitswe leta ngo ibarekure. Umutwe wa M23 bivuga ko ufashwa n'u Rwanda wagabye ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo bitero byagabwe mu midugudu 5 iri hafi y'umujyi wa Mweso uri ku muhanda mukuru w'iyo ntara. Ibitangazamakuru byaho biravuga yuko ibyo bitero bigabwe nyuma yaho hagereye inkunga ivuye mu Rwanda. U Rwanda ariko rukaba ruhakana ayo makuru avuga ko rufasha izo nyeshyamba. Umutwe wa M23 umaze kwigarurira uduce muri iyo ntara, ariko umuvuduko wari ufite wo kugana Goma mu minsi ishize ukaba umaze gukomwa imbere. Peter Obi uje utunguranye mu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe kuri uyu wa gatandatu muri Nigeria, yashyigikiwe n'irindi shyaka rito ADC, African Democratic Congress. Birashoboka ko bwa mbere kuvaho ubutegetsi bugendera kuri demokarasi bugarukiye muri Nigeria mu 1999 hakwitabazwa ikiringo cya kabiri cy'amatora kugira ngo haboneke uzayatsinda. Bwana Obi avuga yuko ngo azatuma Nigeria yongera gukora neza, ikintu ubu cyumvikana mu gihe iki gihugu kiri guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga. Jacques, urakoze Ferenga kwaya. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu gihugu cya Kenya. Iperereza ry'ishami rya BBC ritara amakuru acukumbuye BBC Africa Eye ryasanze hari ibikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikorerwa muri Kenya ku mirima y'icyayi cyoherezwa ibigo bikomeye bicuruza icyayi ku isi birimo Lipton na PG Tips. Ni inkuru ya Tom Odura mugezwaho na Florentine Kwizera. Kamera zihishe zafashe amasanamu y'abakoresha basaba ruswa y'igitsina abantu kugira ngo babone kubashira mu kazi mu mirima y'icayi y'ibigo bizwi cyane birimo n'icitwa Unilever. Abagore baharugwa mu mirongo batubwiye yuko bakorewe amabi. Ikigo Unilever cyari kimaze imyaka 10 gisanzwe kizi ibyayo mabi, ariko amatohoza yacu yasanze naho hari ingingo yo kutihanganira abakora bene ayo mabi, ico bise tolerance zero. Ibirego by'abakorewe amabi afatiye ku gitsina bitigeze bihabwa agaciro. Ico kigo cemeza yuko caguye mu gahundwe cumvise ibyo birego. Mu gihe twariko dufata amasanamu, Unilever cagurishije ibikorwa byacu by'icayi muri Kenya.
uwegukiye ico kigo avuga yuko yakuye babiri mu bakoresha baho babonetse mu masanamu twafashe igihe twakora aya matohoza. BBC yashize kandi ahagaragara amaba afatiye ku gitsina yakorewe mu kindi kigo c'abanya-Ekose kizwi nka James Finlay and Company. Ico kigo naco nyene kivuga yuko cahagaritse abakoresha bafashwe na kamera zihishe, ubu kikaba kiriko kiratohoza kumenya niba mu bikorwa kirangurira muri Kenya hoba hari ako karanda k'ihohotera rifatiye ku gitsina. Inkuru ya Tom Odura. Reka noneho tugiye mu Rwanda mu karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru kamaze kwibaruka uruganda rw'ifumbire idasanzwe mu gihe ubutaka bugenda burushaho gusaza. Uruganda ruteganya kwifashisha imyanda yo mu bwiherero cyangwa se imisarani igakorwamo ifumbire ikoreshwa mu buhinzi. Nk'uko impuguke zibivuga, uyu mushinga ushobora kuba ingirakamaro mu gihe ifumbire y'amatungo igenda iba nkeya ndetse n'imvaruganda ikarushaho kugenda ihenda. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Na hano bubiri noneho biva hano mwaka kumba, iyo bigeze mwaka kumba, dore hano hari amatiyo n'amavani ndabifungura. Elisa Rukundo, umukozi w'ikigo Agruni Limited, anyereka inzira ndende umwanda uzengurukamo mbere yuko uhindurwamo ifumbire. Turi mu murenge wa Base w'akarere ka Rulindo kagizwe n'imisozi ihanamye. Nkuko Rukundo abivuga, ntiwahinga muri aka gace udafite ifumbire. Aka karere nabonye ibintu byaho byose babihingisha ifumbire, nta kintu bahinga badakoresha ifumbire ngo kizere. Uburyo bw'ifumbire itangwa n'amatungo ndetse n'ihenda y'imvaruganda ituruka mu mahanga byatumye akarere ka Rulindo gatekereza ibitamenyerewe. Gakoresha umwanda uva mu bwiherero ubusanzwe unenwa cyane ukabyazwa ifumbire yiyambazwa mu buhinzi. Ikigo Agruni nicyo cyashinzwe imicungire y'uru ruganda, dore ko kinasanzwe gikora akazi ko gukusanya iyindi myanda kikayihuriza mu bimoteri rusange. Bwana Diogene Mitari ni umuyobozi w'iki kigo. Hari ibyo abantu babonaga nyine nk'ikibazo, ariko uyu munsi ahubwo ari igisubizo. Rero nubwo buryo natwe ubu ngubu two biriya bintu tubibonamo imari rwose ahubwo ikomeye, kuko urebye uwo mwanda aho uri muri toilette, uburyo tuvanamo, ngira ngo kera abantu banabitinya ko ntibari bafite ubwo buryo, ariko ubu hari imashini, hari imodoka zabugenewe zivana uwo mwanda aho uri zikawuzana neza ntaho uhuriye n'umuntu kugeza aho muri ayo masterine aho uri butunganyirizwe muri process yaho. Bizasaba igihe kirekire kugira ngo abaturage bashobore kumva ko iyi fumbire itagize ikitwaye, kandi umwanda wo mu musarane usanzwe ufatwa nk'uwatera uburwayi. Kuri Bwana Mitara, ariko iterambere isi igezeho ndetse n'ubumenyi abantu bafite ngo nibyo bizatuma ifumbire iva mu misarane yizerwa. Dukoresha udusimba umuntu yatwita iminyorogoto, ariko mu ndimi z'amahanga babyita tiger worms. Izo tiger worms zitunzwe n'ibyo bintu ubusanzwe biba ari bibi bitagomba kujya mu murima. Noneho iyo utwo dusimba tubiriye bimanuka bijya ku yindi step, ku buryo rwose icyo tuza gusohokana nyuma ni ifumbire nzima idafite ikibazo na kimwe. Rero iratunganyije muri process zitandukanye, ntago iba ikihuye na wa mwanda uko twawukuye muri toilette umeze. Aha mu murenge wa Base uru ruganda rw'ifumbire rurahirengeye, aho abaturage banyura bajya mu birimo. Aba bagore twaganiriye basaga n'abagifite impungenge, ariko bagashimangira ko ifumbire yo bayikeneye cyane. Ifumbire dukoresha ni ijy'amatungo, ariko urebye rikunda kuba rikeya. Rwose byaba bidufashije cyane kubera ko dukunda gushakisha kure tukaribura byo ubusarane, kubera ko bavuga ko rizanyira mu ruganda wenda rikumva wenda rizaba riyujuje ubuziranenge nta kibazo dufite. Tuzareba ko bizakunda no kugerageza amahirwe, tuzagerageza turebe. Kubarengera ibidukikije, ivuka ry'umushinga nk'uyu ni inkuru nziza muri iki gihe isi ihanganye n'ihindagurika ry'ikirere. Depite Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira kurengera ibidukikije ni umwe mu basanga uyu mushinga uziye igihe. Iba ari nziza kurusha yandi y'imvaruganda, bagomba kugira uburyo bwa kihanga bayikora kugira ngo iyo kuba yabamo izindi za microbes bazakwangiza. Ariko cyo navuga ati ifumbire organique mborea niyo nziza kurusha imvaruganda. Tushoboye gukora nyinshi cyane kurushaho
byagira akamaro. Uru ruganda rwo mu rwego ruciriritse rwuzuye rutanzweho miliyoni zigera kuri 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Iby'ibanze ruzakenera ni imyanda iva mu bwiherero. Gusa hariho ingorane zijyanye n'imyubakire yo mu gihugu ahatari uburyo bwo gukusanyiriza hamwe imyanda iva mu misarane yo mu ngo. Ikigo Agruni kivuga ko izi ngorane zitazabuza umushinga gukomeza, ngo baziyambaza amakamyo yabugenewe bavome kandi bashobore kugeza iyi myanda ku ruganda ruhitunganyamo ifumbire. Naho ku bijyanye n'igiciro cy'ifumbire, ingano yacyo ntiratangazwa, ariko ngo kizazirikana amikoro y'abahinzi asanzwe atari menshi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Rulindo. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaha ya saa 12:45 madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi madukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho habari kuri internet madukurikira kuri Facebook live. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Saa 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi hakomeje kuvugwa ibibazo by'ubuzima buhenze n'ibura ry'ibitoro rituma gukora ingendo ku bagenzi kiba ikibazo cy'ingora bahizi, kandi n'ibiciro by'ibyo kurya bikaba byarazamutse cyane. Ku nshuro ya mbere mu myaka hafi 4 abanyamakuru ba BBC bemerewe kujya mu Burundi gukora ibiganiro bitandukanye. Muri abo harimo na mugenzi wanjye Prime ndi ku magenge mu biro bya BBC Nairobi, ubu akaba hamaze kugarukaho i Nairobi. Twavuganye mu kanya ntangira mubaza uko ikibazo cy'ibitoro cyifashe. Imbere yuko nshika kuri ico kibazo cy'ubukene bw'ibitoro, reka mbanze nakubwira yuko i Bujumbura muri no misi hari ubushuhe budasanzwe ku murango, igipimo cerekana dogre zirenga 30. Hakaba rero n'izuba rimena imbwa gahanga nkuko mu Kirundi babivuga. Ibyo ndabihereye ko kugira ngo nshike kuri ico kibazo c'ibitoro, kuko iyo ubwo bukene bw'ibitoro buhari abantu benshi baca bategerezwa kugenda n'amaguru, mu gihe amakinga n'amapikipiki bahora bikora ko umwaka ugira uhere abujijwe gushika mu bice bitari bike by'igisagara cya Bujumbura. Ngarutse rero kuri ubwo bukene bw'ibitoro, ku ndwi zibiri twari tumaze Bujumbura, iya kabiri yose yaheze hari ubukene bukomeye bw'igitoro ca essence, icamazutu coco caraboneka, ugasanga imiduga myinshi itonze imirongo ishobora gushika ku metero 500 kuva kuri station, aho abantu baba bamenye ko igitoro gihaba kiboneka. Imodoka zimwe zikaharara akarenga rimwe, kije naho gitangwa mu nduru nyinshi y'abantu batonze bafa yuko hari abashaka guca imbere y'abandi canke guca ku ruhande. Si ibintu vyoroshe namba. Prime, ubundi busanzwe yo hari ubukene bw'igicuruzwa iki n'iki, usanga habaho n'ubucuruzi bwa magendo. Kuri icyo kibazo cy'ibitoro gifashe gute? Cyane ivyo birahari kuva na kera. Ibitoro iyo bikenye hari aho baca bigurisha vya magendo, cyane cyane nk'ahitwa za quartier Buyenzi. Ariko hari igihe rero n'ibyo vya magendo umenga bisa n'ivyamenyerewe ku mugaragaro. Nko ku ndwi iheze naragiye mu Gatumba ku mupaka ugana mu gisagara ca Uvira muri Congo. Aho rero uhasanga imiduga myinshi yaje kurindira igitoro kirangurwa hakurya kikaza mu mabido canke mu macupa yavuyemwo amazi abantu bita ibibuni. Aho rero igiciro gihindagurika buri mwanya bivanye n'ingene vyoroshe canke vyagoranye kukizana. Iritiro rishobora kuva ku 600 rikarenza 10,000 mu mafaranga y'amarundi, kandi ku bisanzwe iyo igitoro kihari iritiro ari 3,250. Urumva yuko hari igihe rishobora kwigwiza na kabiri canke na gatatu. Mu minsi ishize Banki Nkuru y'Igihugu cy'u Burundi yavuze ko ibiciro by'ibicuruzwa byazamutse bigera ku rugero rutari rwaboneke mu mateka y'u Burundi. Mwasanze byifashe bite ubu ngubu? Aho rero ni abantu bavuga yuko ubuzima bwananiranye by'ukuri. Abo twavuganye tuzogaruka ko muri no misi bavuga ko ari ubwa mbere babona ibintu nk'ivyo, aho tuvuge nk'ikiro cy'ibiharage bisanzwe kirenza 3,000, kare cahora ku 1,000 canke kirenga gato. Umuceri usanzwe ugashika ku 4,000 utaharushikana n'2,000. Ifu y'ibigori karenze 2,000 itaharushikana n'1,000. Ikibazo c'ivyo kurya rero kirakomeye cyane. Abakozi ba leta bo bakavuga ko ivyo biruko mu gihe bamaze imyaka myinshi umushahara wabo utongerwa kandi ibintu navyo bitigeze bihagarara kuzimba.
nubwo wari uvuze uti tuzabigarukaho ku buryo burambuye mu biganiro byacu bitaha, ariko se abanyagihugu mwaganiriye bakubwiye ko babasha kubaho gute? Ico kibazo ukibajije abantu benshi bifata ku muntu bagira bati ibintu ntawe menya ngene yo bivuga, kuko hari abarya rimwe naho borya iryo rimwe ntibahage, ubuzi nabwo bukaba hamwe hamwe bwaragabanutse, nk'abahora batwara amapikipiki n'amakinga bavuga twebwe aho twakura amafaranga yo kurya ku munsi haragabanutse cyane. Muri rusangi ku vyerekeye ubuzima bwo kubaho ku munsi abanyagihugu bavuga yuko bahanzwe cyane, bagahanga amaso leta bavuga bati none ibintu bizohinduka ryari ko ubuzima bwatunaniye. Twime ndi ku magenge, reka tuve mu Burundi twerekeza mu burengerazuba bwa Afrika. Abaturage bo muri Nigeria, igihugu gituwe kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika, barimo kwitegura kujya mu matora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abadepite ateganijwe ku itariki ya 25 za kuno kwezi, no kuvuga kuri uyu wa gatandatu. Bazatora kandi no ku itariki ya 11 z'ukwezi gutaha abakuru b'intara 28 kuri 36 zigize igihugu. Nigeria ituwe n'abaturage barenga miliyoni 200, kandi byitezwe ko mu mwaka wa 2050 bazaba bamaze kurenga kure abatuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byitezwe ko aya ariyo amwe mu matora azahatanirwamo cyane mu mateka y'iki gihugu. Inkuru ya Chris Okor muragezwaho na Prudence Ngiyumva. APC PDP Aya ni amatora rusange akozwe ku nshuro ya 7 muri Nigeria kuva igihugu cyava mu gihe cy'ubutegetsi bwa gisirikare mu mwaka wa 1999. Abantu benshi hano bizera ko amajwi yo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri azaba yegeranye cyane. Ni amatora akozwe mu gihe cy'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu n'ubukungu bumeze nabi. Hari byinshi bishobora kwangirika, cyane ko Nigeria ari cyo gihugu cy'ubukungu buruta ubundi ku mugabane wa Afurika, kandi nicyo kigemura peteroli nyinshi kuri uyu mugabane. Madamu Faith Nwadishi ni umuyobozi w'ikigo giharanira gukorera mu mucyo Center for Transparency Advocacy. Mperutse kugenzura uturere dutanu dufise ico duhuriye ko muri politike hirya no hino mu gihugu. Impungenge ni zimwe, barekeneye ibigo by'abajeje umutekano vyotuma abagiye mu matora bumva ko batekanye, ko ivyabo bizokingirwa igihe bazoseruka bakaza gukoresha uburenganzira bwabo mu gutanga amajwi. Izindi impungenge bafise ni ukwibaza nimba aya matora azoba yizewe. Muri aya matora hari abakandida 18 bahatanira kuba perezida, ariko mu by'ukuri 3 nibo bafite amahirwe yo kuba batora. Niharamuka nta utsinze ku buryo budasubirwaho ku cyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri cy'amatora kizaba mu byumweru 2. Ubukungu nicyo kibazo kibanze uzatsinda wese azaba ahanganye nacyo. Nigeria iri mu bibazo bikaze by'izamuka ry'ibiciro, n'ifaranga ryataye agaciro ku buryo bukomeye mu gihugu, aho 1/3 cy'abaturage batagira akazi. Ubwo rero nta gitangaje ko benshi hano bizera ko umutegetsi mushya azazana impinduka. Impamvu urubyiruko runagize 35% by'abaturage batora muri aya matora rudashaka gukora amakosa nuko bababaye. Niyo mpamvu abanyanigeria batiteguye kwirara kuri iyi nshuro. Nta na rimwe twigeze dukora ibintu neza mu matora yose yakozwe muri iki gihugu, kandi nta na rimwe twabonye umuyobozi mwiza. Urubyiruko rero rwabifashe nk'inshingano yarwo yo kuzahura igihugu. Benshi kandi banizera ko Nigeria ibonwa nk'umukuru w'ibindi bihugu mu karere k'uburengerazuba bwa Afurika, izerekana ko demokarasi kiriho. Muri aka karere karanzwemo ihirika ry'ubutegetsi ryasakaye kuva muri Burkina Faso na Mali kugera muri Guinea. Paul Ejime ni impuguke ivuga ku bibazo bibera mu isi. Amatora Nigeria mu mwaka wa 2023 aje mu gihe ibihugu nka 3 byo mu burengerazuba bwa Afurika biyobowe n'igisirikare. Aya matora azakurikiranwa amatsiko, impungenge, ariko nanone n'icyizere. Icyizere mu gihe Nigeria yabyitwaramo neza kandi byanashimangira demokarasi, bikarongerera ingufu abemera ko yatezwa imbere. Ariko nanone niba arangiye mu kajagari n'ubugizi bwa nabi bushobora kujyana mu bihe by'umutekano muke, icyo bizakora ni ukongera umutekano mukeya mu karere ka ECOWAS na Afurika y'uburengerazuba ndetse na Afurika yose muri rusange.
imvururu zikurura urugomo si ikintu gishya muri Nigeria kandi impungenge ziracyariho ko aya matora ashobora kurangwa n'urugomo ku buryo budasanzwe. Igihugu kirimo uruhuri rw'ibibazo by'abantu bafatwa bugwate hagamijwe gusaba ingwate, kandi guverinoma iri kurwana n'ibitero by'abarwanyi ba kiyisilamu mu bice by'amajyaruguru y'igihugu biteye inkeke y'amatora. Cyakora komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiye BBC ko yashyizeho uburyo bwo gukora amatora atekanye anyuze mu mucyo kandi no mu bwisanzure. Ariko rero igihe nicyo kizaca urubanza mu kumenya niba koko byaragezweho. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Urampindutse se Dona? Ntitwavuganye ko tuvana hano ushyiriye William iyo mpano y'amafuti yaguhaye? Kuhigimye se? Erega wabonye nakwihora ngo nyirane rwose nuko nanze gukomeza gushyogoranya nawe ariko nturi mukuri na gato. Ye? Ngo iki Dona? Yego uyu mukuru wanjye ariko ntugomba gukomeza kumfata nk'umwana utazi icyatsi n'ururu. Cyakora noneho ndumiwe. Ni wowe umbwira gutyo koko Dona? Ni 12:45 kuri BBC. BBC Gahuzamiryango bunoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwereza nshuti mudukurikiye kaze muri iki kiganiro cyacu cy'imikino duhereye mu isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ubu rigeze ku munsi waryo wa kabiri nk'uko byagenze ku munsi w'ejo. Mwongereza Ethan Vernon akomeje kuyobora isiganwa nyuma yo kwegukana agace ka kabiri karyo kasorejwe Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Inkuru irambuye reka tuyibaze mugenzi wacu Yves Bucyana. Umwongereza Ethan Vernon ukinira ikipe ya Sudal Quick Step yo mu Bubiligi yakoresheje amasaha 3 iminota 21 n'amasegonda 30 mu gusiganwa ku ntera y'ibirometero 132 n'ibice 9 kuva mu mujyi wa Kigali kugera mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyo bihe yakoresheje kandi ni nabyo bibarirwa abamukurikiye bagera kuri 45 bivuze ko yabarushije gusa kurenga umurongo wa nyuma. Vernon w'imyaka 22 yegukanye agace ka mbere k'irisiganwa kakinwe ku munsi w'ejo ka Kigali Rwamagana. Uyu ni umukinnyi umaze kumenyera cyane gukina amarushanwa akomeye ku rwego rwa mbere ku isi azwi nka World Tour. Abakinnyi b'Abanyarwanda kugeza ubu nabo baracyari mu bihe byiza. Muhoza Eric ukinira ikipe ya Bike Aid, niyo nkuru Samuel na Manizabayo Eric b'ikipe y'u Rwanda bose bakoresheje ibihe bingana n'ibyo wa mbere yakoresheje. Ku rutonde rwa rusange aho bamaze gusiganwa ibirometero 248 n'ibice 5, Ethan Vernon niwe uruyoboye amaze gukoresha ibihe bingana n'amasaha 6 iminota 7 n'amasegonda 20, akaba kiri kumwe kuri ibyo bihe n'abandi 45. Abo bose barusha amasegonda 8 kabuhariwe mu magare Chris Froome uza ku mwanya wa 46. Chris Froome w'imyaka 37 y'amavuko yatsinze inshuro enye irushanwa rya mbere rikomeye ku isi rya Tour de France. Ku munsi w'ejo hazakinwa agace ka gatatu k'isiganwa kagizwe n'imisozi n'amakorosi akomeye. Abasiganwa bazahagurukira i Huye mu majyepfo berekeza i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu Rwanda mu mupira w'amaguru hakinwaga umunsi wa 20 APRFC yongeye kwisubiza mwanya wa mbere itsinze Etincelle ibitego 4-2. Rayon Sport niyo yari yamaze igihe gito kuri uyu mwanya wa mbere nyuma gutsinda Gasogi United ibitego 2-1 ikagira amanota 39. Ku rutonde rusange APRFC irayoboye n'amanota 40 ikurikiwe na Rayon Sport. Kiyovu ni ya gatatu naho AS Kigali ikaza ku mwanya wa 4. Mu Burundi naho bakinaga munsi wa 20 Bumamuru yihererana Vitaro itsinda ibitego 4-1. Aigle Noir yo yanganyije na Message Ngozi ibitego 2-2 naho Flambo yihaniza Bujumbura City igitsinda ibitego 4-0. Nyuma y'uyu munsi Bumamuru yagumye ku mwanya wa mbere n'amanota 48. Flambo niyo yafashe umwanya wa kabiri n'amanota 43. Vitaro nyuma yo gutsindwa na Bumamuru yo yageze ku mwanya wa gatatu ifite amanota 40.
mu Bufaransa ho Lionel Messi yarokoye Paris Saint-Germain ayitsindira igitego cya kane cyayihaye amanota 3. Igitego cyabonetse ku bwa burembe dore ko byageze ku munota wa 5 w'inyongera ari nawo wari uwa nyuma. PSG ikinganya na Lille ibitego 3-3. Ikiganiro cyacu natugisoreje mu gijoro ryiza gina Jean Claude Mwambutsa. Ni naha rero dusojeje amakuru yacu yo kuri wa mbere, na makuru yarahagariwe na Florentine Kwizera. Mwakoze cyane witamo BBC Gahuzamiryango.